Hello bakuzi ba Azwan TV, mumeze fresh mumeze neza. Today dufise abatumire babiri n'abadada bameze neza, bameze bo, abadada bice bigacika mu nkundu zabo, abadada batwika ibintu bimeze fresh ariko samutema sanga ko barahara ku bintu bijanye n'abahungu bakundana bivanye ku babaci inyuma. Ese dada wewe uravye umukobwa umuhungu mukundana soye, uravye umuhungu mukundana umufata gute nko mu gihe umufashe yaguciye inyuma? Bon, Azwan TV ndaramukije bako badukurikirana nitwa Juliana. Hama bon imana ishimye ko Mungu dukundana ntaramufata. Sindamufata ko rabikora. Musi ndamufashe ndirakwanaje ahanze yidondora kwati. Ni Tuyisenge Jacqueline jajanya na tu. Umanzi ndabakunda ni kanyana ke kanyana tu. Alright. Kanyana mu buzima bwawe urinze usanga nk'umuhungu mukundana ukamufata n'umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa urumva wobyifata amagute nyine ashima Imana ndamufata amaguru ane mbere amaguru ane cyangwa amaguru abiri yes abiri y'umukobwa abiri y'umuhungu abayane ndamufata amaguru ane ndamufasha ushimugirana je no kwica umuntu Ibaze kwica umuntu w'abandi wowe ukikora ikari wewe jeje no gwana nande iyo gwana nande kwanza n'umuhungu n'umukobwa no kubitira hamwe hamwe inde wosigarana je no kubitira ha iyo mukobwa wamuhoye iki ucyo nawe namuhoye man hoho nyene nasanzwe ko twari dukundanye kimwe gusa ndakubwiye ngo ndabafasha amaguru anje nukuri ko Imana hari abantu mwe urukundo mufatanga ibintu bisanzwe muri iyo mwanya ndazi ko buri cyo ukora uwo kubitana juri bane wakubitana wapi uwo bigenza gute bon je kunogira fait nibirambako ibishitse ko bimbaye ko vuba nkasanga kumwe n'uwundi deja bari muri bintu nkene nk'ivyo bon kubera ko ndamukunda ndazi ko noshavura ariko sinshaka umuko ampeba cyangwa duhebana no kawuka nkaca nigira hama tugasubira twabana mu ndishiramo akantu wewe dendoka inde mu ndishiramo nk'akati wewe ibyo wamye ko hariya naribonye ndashira kumugabo wawe ndamukunda he watasyo haha ndomubwira ati wahejeje twoshaka kubonana kati okay ariko unava ko yogwana bafaya oya jude kabasi tuvugisha kuri nubwo je no man nantuko twese turatandukanye nimba dukundana bikaba bizi ko dukundana basi regawe bigiye no gutashanya uramufashe live kimwe na kimwe bari juri reka juri ariko kwiha amahoro muri uyo mwanya bishitse tikakaho nyene ukabasanga ari babiri nukuri kwimana ego nuri umukobwa wabandi wamuhoye mani muri uyo mwanya umuhoye ko umukobwa wabandi gusa urafise umutima ukomeye arafise umutima ukomeye uyu mukobwa uretse n'ivyo jaja ndamukunda umusheri wanje ariko uyo mukobwa sindini baba baratoranye mbere hagiye baje kari umusheri wawe kumbe wewe ni uri umuhabara naco muri uyo mwanya nanje ngiye ntavuze uwo mukobwa niyo menya ko nawe wamuvanga basi yaravuga niyo menya ko bamuvanga mwese mumubure mwese yaba wewe umubure yaba wewe nawe nyina mubure hamusanze umuhungu nawe akundi uyo mukobwa ntaco uko bimeze sanze muri ko muragwana nyamukobwa umuhungu akacegwanira uyo mukobwa okay nimba ngiye kuvuga hama umuhungu akasunura nzoba ngiye ni rouge ncamenya ko jewe nta kamaro narifise hama ndagiye hama buzi cyakora muri babiri abuzi cyakora muri twebwe babiri akanuma naho nyene nta jamba zo bafise bon genda umuntu abizi ko nshavura mugabo kubera ko abantu hamwe umuntu uzarashavura urubuntu bwose nyosura gukunda mwavuze ko tuvugana kubakobwa jewe ndagufasha ari nka jewe ahubwo twaye kumubaza ari nk'umusheri wawe ufashe noza ni penzi nkakora mwamenyo jaja nawe bazi nk'umusheri wamufasha kafata muri iyo kae ariko umuntu wundi mwobandanya urukundo tubandanya mugatwa kubitanya reka wakamanye arakagumana ariko murahebawe nuko kaguma kameze uko kagumaye Juliana uyu ni yavuze bagumana kwaze bwa mbere sinomuheba ngo nibona shwana urabona ikintu kimwe honyene mani hajya abonye wana shwanya cakunda wewe nyene kwese abana ko ahubwo cyabona kuri ngwanye ati umugore ndamutwaye etse kuti ubundi shiruka uramugwaniriye
aho ndawutera inkuru indi ikindi ko ndiyumviye urana ugwana niyo mukobwa akabona ahora amukubisiye mu kwati ntwaye mu rugo bashyizeho jetri cyane uko bavuga Jackie cyane inzu z'ukuvuga iyo nagutwara tuyo wazondihira munsi oya bese je bana ko bise umuntu azizera mugwanirira haba wati tureke blague jewe nukuri kimana je ndabafashe muri uwo mwanya muri yo kamagurane twari dukundana sheri shushu vya bindi apana ibinyana vyamwibanga abantu babatazi mukundanye abantu tubizu nyene abajama bawe banzi iwanyu banzi nca ndagufatanyira nyene nk'ahantu nukuri kimana je nubwo wowe utankunda canke unkunda mugabo komba nyene y'abantu batatu reka ikibazo gihari uyo inesha abantu batatu babiri abandi warakomeye ntawo kwiteka ahubwo ndakubaza ikibazo kimwe unazihani ndagufata gasozo gacunkubita kandi uyo mukobwa yagukubise n'umukobwa muri babiri ese go mushira botsa oya urumva ko goma yakugomoye wallahi ndababwije ko je sheri wanje amaguranya ane bari kumwe je nosiga nkubisubura hama bon no mushobora basi munyice kanyena n'umugore wawe si ibintu vuga nk'umukanyena nk'umugore wanje ndamufashe umva ndabafashe nje nusha nkubitwa ngira ngo abantu bashobora gutara ko dukurikirana wowe na kanyena mukundana hama mubatsi ko dukunda je na kanyena turi babiri sivyo hama kanyena kajya dufata turi kumwe wana kwiki kama mugenzi wawe ganduka bana mugenzi nyine murasangira mugenzi murasangira nta mugenzi ku mugabo ushaka basi reka ndukuri kumana tuvugisha uko nabandi bakobwa bari haje uzi neza ushaka ugwanka ku mugenzi wawe ugira umutwara umusheri nawe ko kumwese muri abagenzi nina tongoza umwe twakunda tugahebana nkaza nawe twakunda ntuzonyagiye no mugabo aheze igihe zaraheze oya nawe bahaheze igihe hari ibintu bigoye kujama mugabo yabibishe deja nko kaje kunda n'umu ex wanje ubizi neza ko twakunda no uri umugenzi uri umera mi wanje wowe uri giki tugufashe twagudiye ajangira cyatse biduze tugukunda tumenye urabona aho ndagutera inkuru baje umuci musanga mfise magura abiri niyo ngikiko kandi umva ndagutera inkuru mwari babiri ikunda ku twacha tuguhamba hariho nk'umuntu jana yogenda je no hamba hariho nk'umuntu usanga en fait wewe nk'ukundana kanyana sivyo ati ndabafatana muri kumwe cyangwa ugasanga bon urabafashe muri kumwe hakute bavugana basingungo tuvugane je turi bakobwa uje mukobwa aje gukubita jewe ibaze cyane wowe ndafashe dukundana na wewe ndabafata muri kumwe na kanyana nkatije kubita kanyana horo uko tubahamwe je nawe amaze kutinya muhungu tumudihe oya turi abajama nk'ubu turabajama turazinanye tuvuga ko mbiye gumye kuduteranya bure nk'umusanze narabavanze mwese wowe nabwo dukundana dukundana muciye mumfata yashatse yashatse kuduteranya uyo mukobwa baba mondangira uwo mukobwa basa yahaye umuhungu umukobwa nawe yo oya nk'ubu usanga kanyana yampaye kanyana ntubeshe kanyana go rukundo rwagufashe rwari rwahe go rukundo n'ibisazi go rukundo cyano yajya Garukundo ni gomba ruriho attention mugabo barabako bamera abahungu kandi umushiri wawe ikindi kibazo nshaka kubaza ko baze mwese uwo mushiri washaka kumuha amahera umushiri wanje nka okay bivana byovana naho toba tugeze n'urukundo toba turimo no shobora kuyamu tutari mu busheri apana umugabo urantongoje uraje urantongoje ambwire dukundana sivyo ndacabona ni vya bindi vya hato na hato vya bindi ngene dusanzwe tumenyereza nkundo ziraho hanze ariko niko zitangura niko zitangura biracari kujya niko bitangura nivyo biracari kujya ariko sino yaguha ariko kimwe hamaze kumara iminsi nkabona twamaze kuba muri vya bindi biri seri vya bindi vyo kuvuga ngo byaserewe bimeze gute turabizi ko na buca bugira eta civile muhebana bana ibyakabazo wewe basi kujya abahungu bahonga abakobwa canke abahungu bafasha abakobwa mu bimwe ega mu gufasha mubwira ko dufite cye ndakwinzara nyenyangera kimwe oya to yari abasheri baguhiki mutubatinishira yampaye nyine hagira ariko umuntu avuga ati kagenda yatonga ngira ko mukwayo cyansuzugura cangira nk'ubu notora yakanyana nkaje nzaje tuyasangira wewe yego ko ya abibaza adufasha adukura bya bindi ndabarokora y'imbere y'imbere abaravuye nta mpamvu urukundo rwasanza amazi mu minsi kintu kwanza
urukundo rurasanzara man ikintu kimwe n'ivyo ego rukundo ni bon kandi turabibayemo kuba tuzi ko turabayeho tuzi ko abahungu mutuvanga namwe abahungu murabayeho muzi Sheri wanje navanga, ko abakobwa batuvanga Sheri ntavyuzi wawe wakuvanga iwanje ntavanga. oya niko tubayeho tubizi twese haha muri rusangi umugabo harimwe abatavangana harimo n'abavangana Hari abari seriye mu mugabo rukundo muri rusangi Uretse ko- mubonye Bon, je ne sais rien no vraiment. no 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 Kubera iki? ko n'amaso urabona yuko nyine ibana Oya. uvuye wundi aba yinjiye No, suko unyibaza uko kandi ivyo nivyo ivyo wibonesheje badasivye ivyo nivyo n'amasina wiyumvire niba ari kumeze siko bose bameze. Umva ndakubwire en fait hari ukuntu wowe umeze. Kubera ko abi bari kumeze ko kibaza ngo niko bameze. Cyo gasanga ukuntu ubona umuntu niko mwiyumviriyeho. Ahubwo gasanga biratandukanye n'ukuntu ameze. yorega ahubwo rero ikintu kimwe shani bagi umunezero n'amakuru mashasha bajya bakobwa muzobona bo mwibarabara bajya bakobwa mani nkiza bajya bakobwa n'abana beza Abana beza ahubwo gute. rero ndaguha amakuru Tangiye gutwenga hano. reka simvuga abantu b'abandi Vuga ntacyo. maze ndashaka ndababwire Bakarura abana runaka. nzi basara nabonye nzi ko nyene ubwa mbere nahora ndaba mani aribo bana usanga bateka ahantu hose muzohurira umubonana n'umusheri wiwe umwe kandi ugasanga nta n'inzoga abantu Oya, bashaka gusa, byumvira ati baba baburiwe bigukora bijya bintu nka bijya Hari no atanga Tani izamwa inzoga gakora bya bintu abandi. attention. Eh. Umva ndakubwira ikintu ni kimwe abana beza womenya. bazobona basara Fate ntuze ujije umuntu uciye ku kuntu aboneka. abana babi kumwe n'umusara mani twebwe nabyo jeje wanje nabyutse ubizi he hati nyine kusara nyine upanyine Asara gute? nitukaduma nyene tukagira mukundanye ukamukora mwamenyo mani nta musheri je ndiga mvuga ngo je hari umuntu aranyumva nagwanye n'umusheri wanje ni kuba atabikora ariko ni kuba atabikora ni kuba atabikora none uramuzi Ibaje nk'umushyira wabonye ikiganiro. Ati kumbe azonyica fate. agaca atinya acavuga ati Reka reka. reka sindabikore ndabatera ubwoba kubera ko bibaza. jewe ndiyize ubwanjye kandi banze barazi yuko je nawe cyo kuri interview kamba uko nkongora amenyo nto gutinya niwoti kuba urwego rwamano erega baga Abagabo bari hagara ko nyine kandi mugabo sinibaza nagije wowe kuta umuhungu kweli. none mushobora Amanyama. Gusa washavuye. kanya namufatiye n'umuhungu nta biribire sinda nkubita ndamubona Bonje nano tuguvunifikiye dae rembo sinoja mu nka je wonko bitahehe basi tuvugishe je wonko bitahe ahantu ku gisusu kandi aragifise. ahantu no kubitaye no birago Bon, dushaka kumenya abako badukurikirana kuri TV. Azwan TV. Bon, dushaka tubabazi ku bakobwa bon, tangura ku bakobwa. Umukobwa mugenzi wacu ufashe nk'umusheri wawe kumwe n'undi mukobwa bari kumwe bati muri ghetto kubintu biteme abantu bamenyereye baryamye wowe byifatamwe gute canke basi ari umuhungu nawe ufashe nk'umudemu wawe ubufatanye n'undi mutipe ukamfatira muri ghetto yavuze ko yamukura mwamenyo nabivuze bon turakeneye kumenya ivyumviro vyabo twumve ko nabo bavyumvirako tuzogaragara dufite indi content ko ni dukeneye ibintu byo mu kibano tubayemwo ibintu nk'ivyo ariko turashaka ko bagira ama commentaire atandukanye twumve nabo ivyumviro vy'iwabo ariko je navuze kuri kote yiwanje mugabo ibyo uvuga byose wewe je navuze kuri kote yiwanje bavuga ko yogwana je sinogwana nabwiye baje nukuri dufate nimba twari dusanzwe dukunda hose nzoba naragwaye 5000 manirega amahera ni sawa aho warabaye 2000 ucumutuka wae nakubwaburiye bon ya utumara amazi akameme kanya ishavu bon hari ibintu bakora kubera ishavu hari ibintu bakora kubera ishavu urumva wewe aha nawe uri kuravuga uko kubera ko ni ibintu bidashitse ariko bagiye gukora iki kwanza nawe n'ubugiye mu geto nyene bagiye mu gibona hari igihe uba ugiye kubera baba bamugumi wanyu rero bamugumi wanyu akabanga abantu bateranya n'ibiki biba bibaraba sese hari undi muntu uzawumva nk'umusheri wawe babasi nk'ukunda n'undi mutipe bakimenya gusa ko mukundana cyangwa guha amakuru rero n'ibyo bintu ndavyanga jewe rero kujya muhungu ubu nyene ivyo waciyemo n'abaye ivyo wakoze ejo cyangwa wakoze imbere ko tubonane n'ivyo wakoze mwijoro kugira tubonane ivyo ntibindaba je n'ubitesting aho nagejeje n'undi sombandane oya wowe twashe tuvuga ko nk'ubu wowe kundana na Kanyana sivyo uno musi muremerana ivyo birabasha rero ni n'akarorero agufasha amenya abiri bafuye imbere yo shagenda fye
Amfata kubwiye rero sasa bon ntitubarambire abakunzi bacu usanga ko mwagiye n'ikiganiro nk'ubu wowe n'akanyana mbe nakumvuga byagutewe navyo oya ndavyutse uno munsi bureme yanje ko mukundana sawa gusa kacyamva nkaje ndakubwiye ati kanyana ugiye kundana ujya uyo ugaraguruka Daya. nk'ivyo atayijorara mu kabare ntajya n'inzoga n'urumogi n'inzoga kandi yarakundanye n'umugenzi wawe reka shareka reka ujya rinda baraguha iyo nkuru urabona ujya mpungu mukundanye reka reka wafise umugore ujya barabanye n'umugore baravanye aho urakunda n'abagore bose arajyaniranya kandi bibuke ko umuntu amaze gukunda uba wicura ubwenge buricurika nta bwenge uba ugikoresha yabiga bintu ntabyo ubukibona ntabyo ubukicitayeho ahubwo niyo uba wariye bavuga ngo urukundo ni impumyi hari ibintu bimwe bimwe bon ndashaka kuntu mukundana ariko mumaze guhebana ese kanyana reka ntibarite kabazo gatoya iyo bishitse gukundana n'umwana w'umuhungu hama mugahebana rijya joro ujya munsi urabigenda gute munsi rijya joro umva mwahebanye nkino munsi bado nk'ubu turi kuri butimbo kanyana jewe ndaguhebye ndakwanze na nimero yawe shaka pere yawe mani kimwe nta mugore abingivyo shaka gusura kumvura mu buzima bwanjye rero baza ngo ubu muhebana surprise wabo ibimenyetso yes agacuta nyine wowe bado nk'umwe surprise agacuta nyine gucimye gute bitagenze gute bohara gahangayika ese ko ushibye mu gute ikintu kimwe cyoco umungu aheba umukobwa uko akamubwira ubwo nyene live kimwe na kimwe akamubwiriraho jewe ndaguhevye nukuri ko Imana uwo muhungu nta mutima agira no abo batipe nta mutima bagira ntibaba bazi urukundo icarico basi umuhungu hari igihe wakoze ibintu mushavuza ati vraiment ashobora kubandanya urumva nawe uba wakoze ico kintu uba wakoze kirakuremesha ico kintu uba wakoze ico kuremesha nk'ubu turi muri romantique turi mu rukundo kubera ko warose nk'aka gakobwa ino hino kakunogesheje ku rukundo ukashoza nyene washushe tikanyana turahebanye ntiturahura nawe ariko nimba hari umuhungu abigira canke umukobwa abwira umuhunga kimwe na kimwe atanikosa biraba atabintu birebire biraba ngo ndaguhevye nukuri uwo muntu vraiment nta mutima agira n'umubaya nibaza ko umuntu avuga ivyo swate abaye ikintu kitameze neza gusa jewe kuntu mpora ndabibona burya umuntu mu guhebana urabona ati vraiment ko turahebana kenshi urabona ibimenyetso ukabona ati uyu nitugi umwuzu uraguhuza uyu dufata mwagendanye wewe turakundanye mugabo twashitubonana nyine mu bintu mwibanga nyine hama ugaca ubimenya uyu ntumwuzu uraguhuza dupfa wewe nkafita epreve zerekana yuko mwagendanye ninde muri twebwe babiri wabana bavugana cyane ninde bana hagati ya jewe n'ububasa umuntu wo wumva n'umugenzi wawe agwati ntavyo nazi ko mukundana umukobwa ntavyo yarazi none uvugisha umukobwa umuhungu no cyane ndabizi naho ariko ubizi mwese murimbwa nuri kwa mushimye sino mushima rero nico gituma mwese nimba wowe ubizi wakaba bizi ikibazo cyaka kubaza rero kagenda nta nimwe novugisha umva ndakubaza ikibazo kimwe none iyo ico kintu watutyatumye ushima umuhungu je sino kimushimye ariko naco nivyo nimba wewe uri umugenzi wanje dusangira kabisa urazi ko turakundana ukaca mu nyuma ukaca ubuzi umusheri wanje vraiment nagupresence umusheri wanje hama turakundana sivyo hama nawe nkagupresenta uyu n'umugenzi wanje turakundana hama mu nyuma ukaca mugendana mukaca mukundana nivyo muragendanye ni sawa nta ngorane ko kugena gukunze nawe yo gukunda kujya wamukunze wankunze nawe wo mukunda ni bon c'est ariko umve wewe umuhungu nta buseri ubufise mukagendana okay sawa mwese mu mufise ibibazo kubera ko wewe nimba byumvise akibikubwiye wotegazwa kuza kumbwira ati jaje ubwa mbere ntusho kubuka imukunda nimba atari ingeso zawe nta muhungu aza gukoresha nyene rimwe na rimwe uzi ko ari umusheri w'umugenzi wawe ngo ushoke wemera utangura kwanza kugira ubwoba muri wowe mu mutima ukavuga sinohava mpebana na naka ibintu bitandukanye arashobora kuza wowe ubwawe agasanga nawe wawe wabuze cyo kumubwira uti n'umugenzi n'umucinyi ugasanga namushimye mugabo aje kabuti ntacyo nyene nubaheba mwese kandi n'ukuri ko Imana ndakubesha kugira ndakuvugishe wewe homanze hagacamye haki oya ntakosa kuba umukunzi ivyo navyo nkeneye abakunzi ba Aswan TV bariko kuri iki kiganiro baza gukunda bayibona kandi mureke kuboregwa shanamko urinde we uri umwami wa kera
hagomba abagore batanu babagenzi bazinanye Nisi ikibazo kiri he? Siko gusa mukundana. akaduga mushabu Aya oya. Nyine ahubwo nukimbwiramo n'abandi bakaba nka 10 uburyo bavyare nka rimwe mvuga ati ndabatana nka bisi. Oya ndatari inkuru muranimvira. Yetse wewe muje kugura abagore nk'abangara. Woshobora kuba sponsoriza bose. Wonzo kunda wese mbako cy'ubushobozi. Gasa what's bangu bakanyira bavangana cyane. Naje dukinye amafaranga dufite imitima. Niyo mitima yenye mushaka kuduzamo aba ukeneye umuntu aguhumuza umuntu akuba hafi ni umutima uzoti. Shaura zije ntuvuze ko ari byo. Mugabo umisheri wanje mbonye mvanze doshamenya kwa Kenya. Ufite abahungu bakenye nakaje bafise gatuma bimvira ibindi migambi. Urumva sinzi ivyumvira bafise ku bakobwa. Wanashima abahungu bakenye bafise imitoma. Singa bafise imitoma gusoma Abahungu bakenye. Birirwa ku mafilme bakenye mu buryo bwa hatari. Gusa kenshi abahungu badafise amahera menshi. Barazi ibintu by'urukundo cyane problem. Banakudira umva ati niwe mugasi yavyize. Gusa niko bimeze. Umunga afise icyakumariye akuvanze nimwe wisanga wamuhevye ariko umunga adafise icyakumariye kuba aracaze sheri ewe erege nasona abafise byo gufuka amazi kandi deje abayambaye ipantaro ya aho ngo ifuka amazi yakuvanze oya okay sawa reka turinde nga ni wabona umuhungu honyine bajya abahungu baranarira bajya abahungu badafise urukundo bararira birabezwa ariko badafise urukundo ni munsi arakoreka yuko agukunda araguhenda akakubwira ati shiri wenda gukunda wenda uteye inkuru jeje ni wabona umuhungu afuka n'urukundo nane wibaje aruje ariko rakina sinema Kanye na nk'ubu bishitse dukundanye tukahibana ukamfatira n'undi mukobwa sivyo ukabara nkabana ko babana ati kanyana ntubabara bya cyane tunendagiyemo gusa turagafunguza ikimodoka wompe bashe ngo umuhungu nyine regane bwo bujuje gusa abangu bafite amahera sha ufite bose n'abangu bafite amahera bano bose muri rusange bafite amahera bibaza ko kujya ajya amahera yiwabo ariyo vyose uza makuru hari umuhungu mushobora gukundana ukamubwira ati sheri ndafise ikintu ushaka kukubarera uzumva ko bagije ufise ikibazo nyabaki cy'amahera wafunguye ushaka ibaze sha ibaze ji naho bushaka mbwa hari gihe n'abagabo bakunda amayati vraiment tondo nkuyo nyene ngaho rero ndatwishakira gukunda kanyene wowe mubwiye yavuze afise kuri konti zana ugati ibibazo bifite kanyara sindahebwa nakunda ibano ko neza gukunda ariko ikintu byerekeye inoti nyine biramugora gusa nyine ukuntu yambara nyine si byataye nyine badukanda mu bintu z'ukuntu umva mufata gute nyine urahagaze nyine fresh ukunze ntazo rurabahe bari gukunda umuntu mugabo rero ikibazo je narigeze kuganira n'umukobwa umwe arambwira ati jewe sinzongera kwigura urukundo impamvu ni iyi yarakundana n'umuhungu adafise amahera vraiment kandi bakundanye igihe kinini barakundana vraiment mu buzima bumeze neza bakundana bien nyene sawa numwe mu bagenzi kandi nyene mugapana vya grave nyene gusa tutu barakundana neza biri seri uzi kibazo yagize sha umuhungu amaze kuronka amahera ageze ahantu ahembwa nyene udufaranga tuboneka akazi kari sawa imodoka ibiki Echa tangwa kubona bamukobwa ko ataca amazi aca kundana n'abandi ivyo birakunda gushika urabona nubona umukobwa cyangwa umunga akubwiye ati jewe sinzokunda umuhungu akenye bihitemo cyangwa nubona umukobwa akunda umuhungu afise amahera gusa uzomufata ikosa uzomenya ati hari ikintu yahuye n'abahungu badafise amahera nk'uyo mukobwa yaciye ambwira ati jewe umuhungu nambwira arakenye nzomubwira ati genda uburarondera nanje ndiko ndaronda tuzomeze baje urana ugasanga mungu murakundanye bon yetwa no hari abana babisha hari abana babi ngako ino sinudodora tubona uko twese twambaye ino mibiri turiko turagenda mu ibarabara twese ntuzikiri mu mutima ngaha ntuzikiri mu mutima ngaha nta numwe azikiri mu mutima wawe ufise ibintu wahuye navyo mu rukundo wafise ibintu nawe yahuye navyo mu rukundo nanje kandi ufise ibyo nahuye navyo mu rukundo bivanye n'ivyo bintu twagiye turahura navyo fise umuhungu ushobora gukunda yankumva ko ndi sawa nawe ufise umukobwa ushobora gukunda niwe afise umuhungu ashobora gukunda hari ukubwira ati umuhungu adafise amahera iwanje ntarimwe bivanye n'iki nuko yahemukiwe kenshi umuhungu mukaronderana mukavana hasi mukagira ahantu akagera hariho nk'amahera se ni nka kujya umukobwa ubona dufata umukobwa n'umuhungu nk'umukobwa akenye mukenye
kanyana ntawuza neza umuhungu arakenya baramufashije sivyo arasashira gute sivyo umuce nke babiri ku materi inzonga ntibabivuge none ndayaronka ayo mahera jewe ndayafise ariko turamaze n'ubutatunze nkaramenyo zitaha bona byagukoze na ntibyo bagukoze reka turabe ko ndakubwira ikintu kimwe bon baraza gukomanta ntacu gusa ikintu kimwe nakubwira we journaliste Sale Mr. Sale hariho abahungu bameze ukuntu ugasanga mukunda nyine ntacana harishikana aracari hasi kana akora kati ni naronka turategura ubutubane mariage akoreka ibintu kubusikira umaze kubona abamafisi impano vume yo amajambo mu rukundo n'abantu bambere rega ntacyo ni sawa twarabahebeye kubera ko turyoherwa na burya bubeshi muduha nibyo ntacyo twarabemereye namwe nimujya kibaze ko turiko turabeshwa gusa turazi ko muri ababeshi gusa arakubesha nduguya nguko ko yarayataryama arakubesha ko atakubonye gufungura kandi yahaze nduguyango yariko arasangira n'uyundi mukobwa bon gusa ni gihari gusa uretse ko umva ndababwire basha uretse ko ivyo vyama vyabaye abantu b'imitima baracariho baracariho abantu bafite urukundo nimwe mubono nabonye tubatahure jaje hari igihe umungu nahura n'umukobwa asanga bahera umukobwa akamubwira akamukirira agasobanuye agasuma na Loki ngumusikanirira none Imana yanje ntabeshi ntabo mpora nkore n'ivyo urumva gusa ico maze kuhomarka nibwo bon je nta bintu birambako ko nivyambako naco nta ni kwisi byabaye ko bashaka gushikira niko bimeze isi yazunguruka niko n'ibintu bize birazungura gushikira umwe gushikira undi apfa gusa abahungu bamwe iyo maze kuronka amahera barahinduka vraiment niko bameze sinzi ko mumeze kandi abahungu mufite amajambo bubeshi n'abakobwa ushobora kumwigisha kugira ngo size makaduga gaheze bigana ndakubwiye ibiri ufushaka ko ko ingere yabo muganga atari ishinga abantu none ari uguteye aruvunirayo bon birashika si bose mugabo bameze uko amugore uramva ngo ari umuti w'umugabo umugore ari umuti w'umugabo yes ahubwo bagore batanga imiti ni sawa bamwe batanga imiti ni sawa gose urazi igituma uvuga ni sawa urazi hagi umugore yiyubahutse akavuga ati nimba mwari mubana nukuri baze nk'umugore murabanye imyaka 10 nta musi n'umwe yari bwiyumvire kujya gutanga uwo muti uwo musi ahavuga ati reka ndawumuhe yaba yarushe en fait nabwiye umutanga umuti bagombe banyana baba bashaka kugutegeka bigenda hari bariho basha ukuntu ndavyibaza ko jeyo umugore arinza guha umuti niko abagukunda ntabashaka ko umucika nukuri umuntu arinza guha umuti abagukunda by'ukuri n'utu turabatahura nabi ko nabo nyine bafite raison baba badashaka ko umugabo wabo agira gusa ikibazo gihaba iyo umuti uheze ku mugabo none nutaha gusa nawe ugwa uko kwanka abo ko afite urukundo kuri gusa hari gihe abandi bantu batansiyo ariko ntibintu byo gushikaja ugasanga abantu barikundaniye by'ukuri ariko kubera abantu batabona iwabo batabona by'inkundo by'uko bagashaka kumenga bahanye imiti ugasanga nk'abo bakanya ni example ugasanga murakundanye vya vrai mufite ibintu biri romantique muremerana mugaposta kwanza washaka kupostinga umusheri wawe naravyibagiye ko ndaga kupostinga umusheri wawe ndasara kubera utamposta none jevye we kutampostinga ndapostinga no waravyestatingira no statiziwe na manager nta n'umusi mwaramupostinga je na postinga mwana postinga uwo musi n'abastatitsa Muruso nshore Iraki yabo dukunda canke yawe mu ex kwaho dukundana kanshore nk'Iraki nyine namutebe nyine turi bumvira nyine ati aho bunye na gupostinga Jonzo postinga kuri save the date kubera iki none ntawe mera no ndamwemera gusa reka ndakora ikintu kimwe kubera ko namakosa kandi kwemera abantu cyane uko ni wagera ahantu ho wemeye abantu cyane niho uhemukirwa cyane numva wizeye umuntu no habaho no guhemukirwa ko umuntu utizeye ntashobora kuguhemukira kugira ngo umuntu witwa yaguhemukiye nuko haba hariho ndavuge gute haba hariho indagano kanaka basi haba hariho ikintu kanaka yakoze isezerano yarenze sivyo niho ubwacu n'umuhemu ariko nimba umuntu atasezerano mufitanye hagati yanyu ntajya atasezerano dufitanye nta n'impamvu okay sawa reka nimba umuhungu ajya kukuresha mukundana nta problem nta kimwe
oya hari mungu attention hari mungu ashaka kugira kwiziza ibitangaza peti yawe akakubwira yabibura noneho hari umuntu yambwiye ngo umugabo nakubwira ikintu rimwe ntuzocemera ngo niyo akivuga ngo kabiri gatatu ngo udoce ucemera ngo kubera abarise ngo hari igihe kimwe ubwa mbere avuga rimwe bivanga n'ukuntu yakubonye uwo muntu bashatse kurambira aho nze badukurikirana turabashimiye ko badukurikiranye turakaniye commentaire zabo ku masite twage turavuga nabo n'abantu icyo twosaba gusa niba dutaruka utariko twabuze ivyumviro by'iwacu kandi twashatse no ku ibyo twumva ibyo bavuga bon twaryohewe ni kwa kumwe twese turanakunda natwe yacu twese hamwe turabacuti namwe dushaka tumenye ivyumviro byo mu commentaire mwandike rero tubone no turazi ko urukundo abajene cyane cyane raturuhije buri ana wawe yakubwiye ati hari ibintu wizeye umuntu cyane je navuze igituma tuba turyohewe nuko tutizera abantu cyane nimba sava umuntu haje uravuga ati okay habayeho gukundana kandi muze mwibuka ko ariho no guhebana sava mugabo ariko mufise umugambi wo ku ibintu bizimba nco gituma rero ko twaba ex ufise urasaba ex none sawa kukije ntoba umu ex wawe sawa rero murakoze oya nimba ari umusheri